Turabaramukije bakunzi ba televiziyo Isanganiro tubaha ikaze muri ano makuru yo mu Kirundi. Aya makuru tuyatangurire ku ngingo nkuru zikurikira. Umukuru w'igihugu c'u Burundi arahamagarira abarundi baba mu makungu guterera igihugu c'amavukiro cabo mu bisata bitandukanye. Ivyo yabivugiye mu kiyago yagiriraniye nabo kuri no wa kabiri w'indwi wahariwe abarundi baba mu mahanga. Ido nido muraza kurikirana muri ano makuru. Mu gisata c'amagara y'abantu naho abarundi 5% mu gisata c'amagara y'abantu abarundi 5% bafise imigera itera indwara y'igitigu y'ubwoko B mu gihe abandi 10% bafise imigera itera indwara y'igitigu mu bwoko C. Ivyo bitigiri vyerekanywe kuri uyu wa gatatu mu nama yo guhimiriza abafata ingingo mu bushikiranganje butandukanye kugira ngo bagwanye iyo ngwara. Aya n'ayandi ni muri ano makuru. Turasubiye kubaramutsa. Umukuru w'igihugu c'u Burundi ahamagarira abarundi baba mu mahanga gufasha mu bisata bitandukanye igihugu cabo c'amavukiro. Ivyo yabivugiye mu kiyago yagiriraniye nabo kuri no musi wa kabiri w'indwi yahariwe abarundi baba mu mahanga. Kurikire Eveline Butoyi n'umuvugizi w'umukuru w'igihugu. Nyiricubahiro rero yafasha kanya arababwira igihugu c'u Burundi injyane zadusamaje kahise kabi ka kino gihugu cacu, arababwira ingendo mbi abarundi bagiye baragira, aragaruka ku njyane zivuye ku bakoroni zabaye ngaha mu gihugu, eka aragaruka ku bitari bike vyagiye bidusamaza mbese biranatunyosha bituza gutera tuja imbere. Aha rero bahanahanye ivyiyumviro, araha ijambo abitavye iyi nama bavuye muri ivyo bihugu bitandukanye kugira ngo nabo bagire ico bavuze kugira ngo bikunde baterere nabo nyene ku giti cabo mu iterambere rya kino gihugu. Nabo nyene rero babonye yuko basamajwe n'ibitari bike, izo njyane zavuye mu gihugu nabo nyene barazibona, ivyo vyagiye biradusamaza nabo nyene barabibona. Abahamagarira rero kwigira inama kugira ngo baterere mu iterambere rya kino gihugu. Umurundi wese ahari ubwa mbere yigira inama, ahindura ingendo, avuye igihugu ciwe neza, ayigisha abana igihugu c'u Burundi carico kugira ngo babe abahagarira igihugu c'u Burundi aho bari. Bavuze ko bafatiye ku bumenyi bafise bashobora guterera mu burimyi, mu bworozi, bashobora guterera mu magara y'abantu, bashobora guterera mu ndero, eka bashobora guterera mu bisata binyuranye vya kino gihugu kugira ngo igihugu cacu nabo bagico bakoze gitera imbere. Aha rero nyene icubahiro umukuru w'igihugu yabahanuye ati ni ngombwa yuko muja hamwe mukigira inama nk'abarundi, mureke gukora musanzaye, mushiriye inguvu hamwe, ati gutyo n'abamaze kugira ico bakoze bahamagare abandi maze bahanahana ivyiyumviro, biga ingene bokorera hamwe, gutyo batere baciye mu mashirahamwe, baciye mu makoperative. Ati ngaha mu gihugu c'u Burundi turafise service, turafise ibiro bibajejwe, bisigura ko ati kuva no musi ni mugende mushikiranganje bibajejwe, yatekana twebwe nk'umukuru w'igihugu imiryango iruguruye. Abarundi 5% naho mu gisata c'amagara y'abantu ngo bafise imigera itera indwara y'igitigu bwoko B mu gihe 10% nabo bagendana imigera y'indwara itera indwara y'igitigu ubwoko C. Ivyo vyavuzwe mu nama yabaye kuri no wa gatatu yo guhimiriza abafata ingingo mu bushikiranganje butandukanye kugira ngo hagwanywe iyo ngwara. N'inkuru ya Mayonga Jean-Marie. Mu Burundi mu vyigwa vyakozwe mu mwaka wa 2018 kujana n'indwara y'igitigu vyerekanye ko imigera y'igitigu yo mu bwoko bwa B iri hagati y'ibice 5 n'ibice 10 kwijana, mu gihe imigera itera igitigu ubwoko bwa C yegereza ibice 10 kwijana. Umushikiranganje Tade Ndikumana ajejwe amagara y'abantu akavuga ko indwara y'igitigu mu Burundi iriho. Indwara iterwa n'umugera w'igitigu irahari, ibice birenga 5 kwijana bagenda n'umugera w'indwara y'igitigu cyo mu bwoko bwa B, nayo hafi ibice 10 kwijana bakagendana
umugera w'igitigu mu bwoko bwa C. Bamwe mu bakenyezi bibungenze bitavye iryo sekeza ryo kwipimisha imigira itera indwara y'igitigu bakavuga ko bashima ico gikorwa kuko kizobafasha kumenya uko amagara yabo yifashe, bibafashe no kwibaruka abana badafise ingorane. Ntabyo twari tumenyereye. Je bizomfasha ndohanura abandi bakenyezi bibungenze kugira nabaze kwipimisha. Jewe nungutse kubera bituma nk'ubu nzovyara umwana akomeye atagwaye igitigu. Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye mu bikorwa byo kuguruza isekeza agahamagarira abakenyezi bibungenze kwijukira kuja kwipimisha bamenye ingene amagara yabo yifashe, agahamagarira abasanzwe bafasha Uburundi kurushirizaho mu gufasha ibijanye no kuronsa ivyankenerwa na cane nk'imiti yo gufasha kuvura imigeretera indwara y'igitigu. Umukenyezi wese yibungenze ahamagarirwa kwipimisha umugera w'igitigu kugira ngo basanze agendana iyo ndwara umwana ashobore gukingirwa akiri mu mbanyi, kubera ko ibipimo byo gusuzuma imigera y'igitigu bizimvye cyane. Duhamagariye abasanzwe bashigikira Uburundi mu bijanye amagara y'abantu kugira kigoro gusumba uko bahora guterera agacumu k'ubumwe. Isekeza rijanye no gupima abakenyezi bibungenze imigera itera indwara y'igitigu bikaba bitekanijwe ko hazokwitaba abakenyezi bagera kuri 500 hano mu gisagara ca Bujumbura. Iryo sekeza rikazomara imisi 3. Ubu naho tuje mu ntara ya Rumonge, abanyagihugu bahuye n'ivyago muri commune Muhuta begeranirijwe mu kigwati cyo ku Muyengo muri commune n'intara ya Rumonge baridoga ngo ko bagiye gukwiza imyaka 2 bataronka umuyaga nkuba mu mazu yabo, ngo naho bimwe mu bikenewe mwirangurwa ry'uwo mugambi bimaze ico gihe nyene bimanitse. Jean Pierre Misago bakibona icuma kigabanya umuyaga nkuba ku rugero wokoreshwa n'abanyagihugu, transformateur à baisseur de tension mu gifaransa, co kimwe n'insinga bishikanywe ku Mayengo hari mu ntango z'umwaka wa 2020 abahegeranirijwe kubera ibiza vyabateye muri commune Muhuta bari biriyakara ko noneho ubuzima bugiye bwatera imbere, ariko n'amaginga ya baracari mu ngorane zitumwa no gukena umuyaga nkuba, ingorane zunyugwa nuko nabari biyungunganije bakaronka ibibafasha kuronka umuyaga nkuba uva ku mishwarara y'izuba, abasuma babarara ku mugono kandi bakaruhuka bavyivye kubera kuba mu kizime. Remi Bitariho arongoye ico kigwati ati mu biteye ubukene muri kino kigwati ubukene bw'umuyaga nkuba burimwo. Muri Regide zo mu Rumonge bashikiriza ko ivyo gutanga umuyaga nkuba muri ico kigwati bikiri mu minwe yishira hamwe mpuzamakungu gita iterambere ku isi PNUD, uburyo bwo gushira mu ngiro uwo mugambi nabwo bugacishwa mu buyobozi bw'intara ya Rumonge. Konsolatero Nitunga buramatari w'intara ya Rumonge ashikiriza ko uwo mugambi ataca wuziko ariko ko agiye kuwutohoza ko. Tuve mu Burundi tuje mu makungu. Mu gihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika havugwa amamiliyoni y'abantu harimwo n'abacandazwe ikiza ca COVID-19 bategekwa ko basubira kwambara udufukamunwa mu gihe rero hateye ikiza gishasha ciyo ngwara nyene kiri mu bwoko bwa Delta. Iki ngo ni icifuzo kiraba ivy'amagara y'abantu muri Amerika. Ni inkuru twatororekanirijwe na mugenzi wacu Hayisa Liliane Inamahoro. Munsi y'agasakanwa ku kuboko canke atana hamwe bagafise mu mayira y'i New York kwambara agafukamunwa si itegeko, ariko bishoboka ko bisubira kubitegeko kukambara mu bibanza bihuriramwo abantu benshi. Ikigo kijejwe kubungabunga amagara y'abantu muri Amerika kikaba casavye ko n'abantu bacandazwe ingwara ya COVID-19 bo kwambara agafukamunwa n'izuru. Uyu mugabo ati jewe ndakambara iyo bikenewe ndakagendana mu mufuko. Mu gihe hariko haribonekeza ingwara ya Delta isanzwe ari ubwoko bushasha bwa COVID-19, Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo ntizigiye kuvyorosha. Urongoye Leta ya New York ati nkuko biriko birakogwa ipahi mu gihugu c'Ubufaransa, ubu hagiye gukoreshwa ikarata yo gusuzuma abantu bipimishije COVID-19 mu bibanza biberamwo ibiteramo. Uyu mwigeme ati ntidushaka gusubira kugumizwa mu nzu kubera ubube gito bw'abantu badashaka kwicandagisha.
I New York ni California abakozi bose ba leta bahamagarirwa kwicandagisha ingwara ya COVID-19 ariko gushika ubu ibiro vy'umukuru w'igihugu vya leta zunze ubumwe za Amerika ariyo Maison Blanche biracafise amakenga yo gushiraho itegeko kanuni rihamagarira abantu bose kwicandagisha. Naho biruko abakozi ba leta ngo nta kabuza ko bacandagwa. Joe Biden arongoye ico gihugu ati dufise ico kiza kubera hari abantu badashaka kwicandagisha. Atese nk'abantu imiliyoni 100 bo kwicandagisha ibintu vyinshi vyohinduka. Mu masaha 28 aheze abantu bashika 52,000 basanganywe ubwoko bushasha Delta bw'ingwara ya COVID-19. Ibitigiri biguma biduga ku rugero rudasanzwe mu gice c'umumanuko bwa leta zunze ubumwe za Amerika mu mareta ya Texas, Floride na Missouri. Ni hano rero amakuru mu Kirundi arangiriye mubandanye muryoherwa n'ibiganiro vya televiziyo Isanganiro.